nafashe taxi ndavuga arambwira ati kandi rero je amafaranga yiwanje ari muri kate simu kandi kate simu nayo irimo amafaranga iri home none ubona gute ufate taxi urashaka udemu araza vraiment ntiyambeshe ntabwo yambeshe araje arashika. Yes, mwiriwe bakunzi ba iPlus 257 nkuko mubibona kuri micro ndi kumwe na Nimbona Aristote, kuri kamera ndi kumwe na Google Gontrane wako aratuma amubona amasanamu y'ubwenge. Icyo twobasaba gusa nuko wogenda kuri channel yacu kagira subscribe, ukagira share na comments kugira ngo tubandanye tumererwa neza ndetse namwe mumererwa neza. Uno musi rero twabagendeye umwe mu baririmvyi b'abarundi babikora neza bo mu ntara ya Mwaro. Guys, mwari musanzwe mumenyereye abantu batandukanye, gusa uno musi twabagejeje mu ntara Mwaro. Reka yivuge ku izina kugira ko nta mugabo yigira avugwa mu izina. Ndaguhaye mwiriwe. Mwiriwe neza cyane. Abatakuzi wa witwa gute? Amazina yiwanje y'amavuko nitwa Nyokwizera Claude. Amazina banzi ko nk'umuhanzi akaba ari Fake Jamaica. Kubera uno musi kwita Fake Jamaica. Nkuko bisanzwe muri bino bintu byacu by'ubuhanzi canke by'uburirimbyi si jeje nyene n'abantu benshi cyane bagiye babita amazina y'ubuhizi. Nahisemwe nanje kwita iryo zina kugira ngo nyene ribe iry'umwuga wanje. Je narakurikiranye kenshi ama page usanzwe ukoresha mu mbuga ngurukana bumenyi, nasanzwe urimo mu baririmbyi amaze guhindura amazina menshi cyane. Vyavuye kuki? Amazina yanje guhinduka byagiye bijana n'ibihe nari ngezemwo. Hariho tugiye nko kuri Fizo kwanza nk'umuntu adukurira mu muziki nawe ndibaza yuko amazina yiwe ni menshi cyane. Rero guhindura amazina nibaza yuko biba bivanye no kungena uri kurakora ugenda ubona ibintu kungene bimeze ugatera uhindura izina. So sinibaza yuko nzohindura indi zina, niyumvira yuko ku bafanze banje bomenye iryo Fake Jamaica ariko ari izina ryanje rya nyuma ry'ubuhanzi ntazongera kandi guhindura, kiretse niyo hagira yandi banyita nayo nzoyemera kuko ubona iyo turi mu kazi twitwa amazina menshi. Nawe ni wari nyita nzogita bamana. Okay, je namaze gukurikirana imbuga zawe ngurukana bumenyi, narasanze warakoranye na ba King Plata, narabonye mumwe mu muziki utigeze ushigwa hejuru, mwakoranye na mwakoranye na ba Esther Nish mukiri muri rap imwe na ba King Plata. Ivyo bintu biduha ku muco. Ego iyo ndirimbo irahari, sinimwe ni nyinshi, ni zirashika nk'indirimbo zishika 4 canke 5 kubera yuko ico gihe hari mu mademi 2012 gihe twa dufise label yitwa Kigazi Art Label. Manager wacu yari Jeep Professional, umutipe nyene iyo studio ya Kigazi. Ni yari manager wacu. Twarashoboye kuba dufise label jewe Esther Nish na King Plata n'undi mutipe yitwa MB Flow n'undi demo nyene yitwa Ange Queen hamwe na mutoya wa Esther Nish ariwe yita Nicki Minaj. Bari bamuzi ku izina rya Emina Soul ariko gusa yarapa kujya kwa Nicki Minaj, niyo mambo yari yise Nicki Minaj na Soul, yani na Soul yani. None ko twabonye imiziki yanyu mwashoboye gusohora itigeze ija ku mbuga ngurukana bumenyi, habaye iki? Ico gihe novuga yuko ibintu by'ama YouTube ntibyari bwavume sana ngo bibe hit sana nkuko bimeze mwino myaka. Iyo muziki twarayikora ndetse no ku radio wanashaka yaravutswa, so kuri YouTube rero bipfanye n'ukuntu uwo manager wacu ntiyari bwa create YouTube ngo azishire ko twarazifatanye tukazishira muri flash, tukavuga ati ico gihe niyo twakwiza album adoshobora kuzishira kuri YouTube. Rero niho groupe yacu yacisambuka ubwo gwe kutararushikako. Zavuye kuki kubera ngo mutatanye tugeze turavye Esther Nish ari ku rwego ruri hejuru. Esther Nish kugeza no mwanya ari mu baririmbyi b'abarundi kazi bari ku rwego mpuzamakungu, yarakoranye na ba Kidumu, akorana n'abaririmbyi batandukanye. Uno munsi Fake Jamaica nituko turababona baza ku rwego ruri hejuru nabo na ba King Plata. Tutihenze King Plata nawe nituzi vyarimwe ubu mbega habaye iki kubera ngo mutatane uko umwe acatera imbere kubasumba mwebwe? Novuga yuko n'ubuzima, c'est la vie, n'ubuzima musanzu. Ubuzima ari ukuntu ubuzima butaguma hahandi. Harageze igihe turavuga umwe aravuga ati ngiye hana kurondera uwundi aragenda, bituma dutatana uko nyene.
King Plata acaja mu by'ubu producer ubu yakora imiziki nanje ca ndagenda kurondera ubuzima mu bindi bihugu nyene. Esther Nish rero wewe niwe yaciye rero aguma yakserera mu nyuma nagiye kumva nyene numva Esther sigari hejuru yacu nanje byarantunguye man. Bon numwandisi w'indirimbo Karabaye numwandisi w'indirimbo Ladambaya ni namwandisi w'indirimbo ivyabona kuva avuye mu makungu kuva avuye mu bihugu bibanyi by'u Burundi uno munsi Fik Jamaica tumwitege kwiki ya Fik Jamaica no kuyumvira yuko ikintu mwonyitega ko nk'ubu kubera yuko hari indirimbo nagiye nkora nkizo nyene je kuvuga izo nazikoze igihenji nziye kandi ico gihe naciye nshika mvuga ati ntitwoguma muri vya bihe vya kera byo kudashira ibikorwa byacu kuri YouTube ku mbuga ngurukana bumenyi. Hanyuma rero no nuguruza account yanje ya YouTube amizo songe ndazishirako ariko ubuye ikintu mwonyitega ko mwino misi ni indirimbo y'intara kubera yuko mbo intara ya Mwaro jewe niyo ntara mvukamwo kandi niho nataye uruzogi so sinayikuriyemwe ariko sindi buyihakane ngo sintara yanje kubera ko intara narabonye mbona umenga intara iracari hasi nkaguma numva ibintu bayiponda ko ibintu byinshi ngo mukunda amahera ya nibaza gusa yuko nimuzovyumvamwe ibyo byose nagiye ndabicako ku mayange nyene mu yo ndirimbo ni indirimbo yitwa Show Love. Indirimbo twayiririmbye nararondeye n'abagenzi banje twayiririmbanye turi batatu ni Fik Jamaica hamwe n'undi mutipe asanzwe abikora neza nyene wo mu ntara ya Mwaro mu komine ya Nyabihanga yiwacu yitwa Olkey akaba nawe ari umuntu aririmba ama gospel kandi wewe izina giwe muri gospel vraiment riri hejuru ku kwego akaba ari n'undi yitwa Fabulous. Twayiririmbye rero turi abantu batatu twabifashijemo n'undi mu mama nyene asanzwe avuka mu komine yiwacu akaba ari nawe muntu yaturiye na studio yo gukora iyo audio kandi ndizera neza yuko na video bishobotse kubera yatubari yatireka ndabaronderera ama promotion mu ntara kugira ngo babura amatari ba staneri bayumve iyo ndirimbo hanyuma ubufasha kugira tugomba gukora video y'urofa tugomba gukora video nkuko nyene twaririmbiye intara tugomba gukora video iri kugwego ifise karite nziza n'umuntu azoyibona akavuga ati indirimbo vraiment imeze neza. Uno munsi Fik Jamaica sabiki abakunzi biwe ya ikintu nosaba abakunzi banje nuko gusa bo bandanya banshigikira haba nimba ari uko supportinga nimba ari mu buryo kuko urabona umuntu ubuzima turimwo bw'umuziki wabukeneye ubufise faranga ya ubufise ubufasha ego je nimba nkiri ngaha down nimba nashika nko kuri kujya gwego wabuze abagenzi banje bashitse ko twari kumwe nibaza ko ari support yabuze hakabura nyene nakagafaranga ariko ibyo woye bibonetse jewe mu muziki vraiment ndi tayari kandi ndizeye yuko je ndabizi kabisa je ndabizi yego. Fik Jamaica uno munsi twumvise ko wakoranye n'abantu benshi nka Esther Nish mwari kumwe muri Rebo mwari kumwe na King Plata n'abandi batandukanye uno munsi none ko tutarabona collabo usorana nabo maririmbyi vyagenze gute? Mbo hariho collabo nagomba gukora mwino misi hariho collabo kwa twavuganye yuko na Free Boy hari indirimbo twagomba gukorana ariko anatanda uko iyo ndirimbo yari gusohoka nayo nifujije naho ko nobanza gukorana n'undi mudemu narashoboye kurondera mu bakobwa basanzwe babikora neza nga mu Burundi Bikobra twahuriye ahantu muri Kabondo hari town hariho ibintu twari turimwo bya hip hop byari ibintu by'ama hip hop nyene abantu basanzwe baririmba rap byari birongowe na Kivodo kuri LFM. Rero nagiyeyo hariya Bikobra duhurirayo arampa nimero nayo ndamuhiyanje turaganira ariko nibyabandanije neza ukuntu byagenze atari banga utubwire ingene byashoboye kugenda uwo munsi. Mbo sinobigira ibanga kubera nibisanzwe nawe nyene ndazi kiganiro ari gihe kizomushikira ugasanga hari ica bivuze ko ukuntu byagenze je Bikobra naramurondeye ndamubwira ati abantu urazi rero kuba ntitwari kuganirira hariya ko twari mu bindi bikogura byumva twari ko turakora akazi kari katujanye ndavuga ati tuzobugana ku phone naso maze kumurondera Bikobra ndamubwira ndakeneye one day tuzobonane tuganire hari ikintu nshaka ko tuvugana ntabwo namurondera ugiye ndamutongore canke iki oya namushaka ko collabo gusa ya mbo mudemu arambara ati ntaso jura zombwiye ndamubwira nzo kurondera ryari ambwira ati uzonondera ari weekend nka ryari ku vendredi canke samedi canke dimanche arambara ati uzondondera samedi ndavuga ati poa naso ndarindiriye iyo samedi iragera nja kuri WhatsApp ndamubwira na VP fresh none ubona gute twobona narambwira ati ntaso
turashobora kubona naho ari nko mu masaa 2 z'ijoro. Ambwiye ati ntaso turashobora kubonana ndagusange he, arambwiye ati ndagusange he, ndavuga ati jewe ahantu ndi ku Mutwenzi, arambaye ati nanje ahantu ndi mu Kabondo. Ambwiye ati wepo naso wewe rero turabuze ukoresha umwanya uze hama tubonane ndakubwira icyo shaka kubwira. Umusto arambaye ati wana ndaje rero ndafashe taxi, ndavuga arambwiye ati kandi rero je amafaranga yiwanje ari muri kate simu, kandi kate simu nayo irimo amafaranga iri home, none ubona gute ufate taxi urashaka kuyiriha? Ndamubwira ati nta kibazo je fata taxi ndayiriye. Mudemu araza vraiment ntiyambeshe, ntabwo yambeshe, araje arashika ambaye rasohoka nzi nashitse, ndagenda nsanga ari kumwe n'abafriend biwe babiri. Ndamubwira ati karibu turinjira indani. Bari batatu. Bari batatu, bari abademo batatu, yari kobra n'abagenzi, harimo na mukuru yambaye umwe ko ari mukuru wiwe, kandi vraiment barasandi baza ko ari mukuru wiwe nyene n'undi mugenzi wiwe nyene. Mbo tumaze gushika indani urabona hajya ku Mutwenzi, yani ngoma n'umuziki nyene ubukaze sana, ari vibe myinshi. Nabimaze kugenda ukoye umusto, ndamubwira ati bazi rero cyo ndashaka ko tuganira, ari ikintu nshaka ko tuganira ko cerekeranye na collab. Avuga ati ndatubanze dupoeshe gatoya ibyo turaza kuraba ukuntu tubiganira, kubera abakobwa turi kumwe barafisa abagenzi babo bagomba baze ngaha, niyo twasigarana turi babiri turabiganira. Avuga ati nta kibazo turatangura turamwe imwe. Mbo aragera igihe nyene abo bagenzi babo bakobwa baraza, bikobra niyo nyine acambwiye ati hafisa akabegi nyene mwizosi, ambwiye ati mfatira aka kabegi kubera yuko ndashobora kusanga nkihenduka sanga ndazi ugasanga harabana hari abantu benshi, kandi wowe nk'umutipe niboka kwaka kamfatira za ukamanaje kabegi ndakamufatira vraiment ndakambara mwizosi. Mbo ukungene byabandanije vraiment ntibyabandanije neza, kubera yuko jewe narasohotse hanze ngiye kugura ifege, ngiye kugura supermatch. Urabona haje indani simpaka ngo umuntu wari wese akubona uri kuranywera hitabi. Ndagenda hanze nyene ngiye kunywa ifege, sanga abana hanze hari ikomba nyene amaze gushika, numva ko mfise n'akabegi kiwe, sanga hariho komba ya atari n'abapolisi nyene bariko abantu kujya kuna abantu binjira banigana. Nanje rero baca ndiko ndinjira baca baramforcinga bansubiza inyuma, biranka kandi ko subira kwinjira indani. Byanse ko subira kwinjira indani, ndarindira ko byokunda ko umuntu yinjira indani, wapi barabloka kabisa, biranka ko ninjira. Nanje sindi bumubwire ku phone ziwe ziri mu bege, amura ko kabege mfise ndetse n'izabo bagenzi biwe niyo ziri mu kabege. Ndavuga ati none kweri ibintu bizakora bibandanya gutazavuga ko namwivye canke bimeze gute. Ndarindira nyene mbona amasanya na ikaragenda. Burya niho nacafata taxi, ndavuga ati jewe reka ntayeho mundazi bikobra tuzobonana nejo, kubera ko nimaho yanje yarayifise kandi n'abagenzi banje twari turi kumwe hariya nyene, aho ndakubwiye twari turi town, bari bazinanye n'abasubira mubona abo bose bari abagenzi be twari turi kumwe. Ndavuga ati nimiburi ibintu vyiwe nzobimuheje, harimo nakarangamuntu yiwe n'ibindi nyene by'impapuro nyene ziwiwe. Mbo bimaze kugenda ukoye nibaza ko iyo collabo ahantu byagiye gupfira neza bikobra yiyumviriye yuko noba nagombye gukoresha ubujanja bwo kubiba. Ariko rero ikintu cyagiye kumutangaza nuko jewe jenyene ubwanje ni jewe namwirondereye, ndamuhereza ivyo bintu, ndamwironderera kugira ndamuhereza ibintu vyiwiwe, ndanamubwira n'ingorane zashitse. Mugabo akivyumva arashabura, avuga ati oya wowe uri umusuma wagombye kunyiba ibiki n'ibiki. Ndavuga ati wapi gombo baze wanashaka n'umushoferi bazananye. Ndibuka ico gihe baje bazananye harimo umutipe sinzi ko ari mu boyfriend wiwe, amengo n'umwarabu kuntu, n'umushoferi w'uwo mwarabu yavuze ati je umutipe just ndamuzi uyu nta bintu nk'ivyo yokora, ahubwo gusa nyene nivyo nyene ababwiyengera byo byaracanganye. Nuko nyene iyo collabo nibaza yuko yahomvye ukoye ntiyabakinyemerera kuma kandi umwanya tuganire. Gusa ikintu nshima nuko muri ivyo bintu byiwe byose atakintu kimwe cantakaranye. Esther Nish byarashitse ukamurondera ko mukorana? Mbo Esther Nish gukorana nawe n'uyu mwanya nejo canke hirya ejo ashobora kumva twakoranye, kubera ko Esther Nish nawe ubumwe buracari bwa bundi. Sinzi ko ukunda kubona ndakunda kumukorera dread ico ndamastati ya ni stati zanje, sinzi ko ukunda kuzibona. Ico nkundira Esther Nish n'umuntu atibagira umuntu bagendanye, ntaraba ngo ari kuri level iyi ni nka jewe ndiko mvuga apare yiwanje, kubera ko ni yakeneye gukoresha ibintu asanzwe azi yuko jewe nkora
arandondera canke nk'abagenzi biwe bakeneye tatouage ahora abansugumira vraiment canke akabazana akajya kuri office yanje canke wenyene ubwiye wakeneye dread akaza nyine akambwira ati ni wewe nyene nkeneye kunkorera kubera yuko azi ibyo bintu ndabishoboye. Ku mbuga zashobora kukuroha ya YouTube ni iyo nyene Fiki Jamaica, ugiye kuri Instagram ni iyo nyene Fiki Jamaica, Facebook ni iyo nyene Fiki Jamaica na page yanje ni iyo nyene. Izo mbuga urashobora kundonka kabisa. Hari abaca bihenda akandika Fiki Famaica, ya ntabwo ari Famaica ni Fiki Jamaica. Yap. Reka ndagushimire cyane kuri kano kanya waduhaye. Ya nanje ndabashimiye cyane kubona mwatugendeye kandi karibu nundi munsi. Kuri mikro mwaye kumwe na jewe nimbona Aristote twako turavugana n'umuririmbyi ava ngaho mu ntara yanyu ya Mwaro ndetse no mu Rundi akaba ari kuri TV ya A+257 naiko turabashikiriza kino kiganiro ni gogogotra yari kuri kamera ni jewe nimbona Aristote the vibe master naye kuri mikro merci sana.